Atafasha dukure nyarenga ngibyo riko reba nayo ngibikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bizuka n'ibihugu bihoza abana ndikukura nama ndumwongere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere Tubungabunga ibidukikije. Ivu ibidukikije amaboko y'abantu n'imbuto nivyo bintu vya mbere bituma igihugu gishaka gutera imbere mu bijanye n'uburimyi. Kuva kera narindi igisata c'uburimyi n'ubworozi camye ari ngirakamaro ku gihugu no kuri bene gihugu. Ariko rero ivyo bisata vyagiye birahura n'intambamyi zitari nke, ariko kuva mu mwaka w'2005 gushika ubu utwigoro tutari duke twagiye turakorwa haba mu kuronsa abene gihugu ivyankenerwa mu burimyi yabifumbire imbuto zirobanuye n'imiti yo kuvura ibitegwa bigwaye canke ibitungwa bigwaye no kwica udukoko tubangamira ibitegwa n'ibitungwa. Ibitungwa vyararonkejwe abene gihugu biciye mu runani rw'abasangira urugendo mu iterambere. Eka n'igisata co gukingira ibidukikije caritaweho gusumba mu ntumbero guhangana n'ihindagurika ry'ikirere isi yimbuke gusumba. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu arashimira Imana ku ngabire y'igihugu ciza yaduhaye. Ubwa mbere banze nshimira Imana mushobora vyose yo yaduhaye igihugu ciza cyane, ikaduha igihugu kirimwo imvura, kirimwo imisozi myiza, kirimwo akayaga, kirimwo ivu rimera, ku buryo ivyatsi vyose vyo mw'isi yose novuga ko ngaha mu Burundi wacu biramera. Rero ni ingabire idasanzwe Imana yagabiye abarundi, naho twacerewe kugira ngo dukore ivyo Imana yari yaremeye Uburundi. Mu bisanzwe turabizi no mwijambo ry'Imana, Imana yahaye umurima umuntu vuga iti uburime ubungabunge. Twebwe rero aha mu gihugu cacu twarasamaye ntitwakamisha yangabire kugira ngo bigende neza. Mugabo turamaze tuza turabona yuko aho vyavuye novuga ni umutima mubi watujemo tuja mu njyane aho kwiyumvira gukorera ca gihugu cacu tutangura kuryana tutaranagikora turyanira ko cyo tutarakora. Uburimyi bwari bwaribagiwe abantu uburima wamenga n'umworo mu Burundi. Ntivyumvikana yuko rero umaze kuvuga yuko umurimyi ari nyarucari, nta uwize wese avuga ati je ndo musirimu sishaka kuja kurima kuko biriya vyagendewe ba nyarucari. Nuvuga yuko aho twari duhejeje kwica icotanguye. Ibihugu byose bijya mubona vyateye imbere, nta na kimwe cigeze gitera imbere kidahereye kwivu kwisi. Bose babanje kurima, bose muze mubaze leta zunze ubumwe za Amerika, Ubushinwa, za Korea, ivyo bihugu byose mwumva biteye imbere byose vyahereye ku burimyi n'ubworozi, kuko icambere no kurya hakora munda. Nta muntu ashobora gukora atafunguye, none uzofungura ivyo kuye hehe utabaje gukora iryovu utarihinguye. Uburimyi rero bwari uburimyi busanzwe, abarimyi bararima mu ntumbero yo kwibeshaho gusa, baronse ivyo bafungura bagashimira Imana. Ariko rero uko imyaka yagiragenda niko haza ubuhinga bushasha mu burimyi mu ntumbero yo kugwiza umwimbu. Ubwo buhinga bukaba bwari bushimikiye mu kuronsa abarimyi inyigisho zo kurima no korora kijambere, kuronsa abarimyi ivyankenerwa mu burimyi na cane cane ifumbire, kuko isi yagenda iratituka. Mu mwaka w'2013 leta yaciye ishiraho umugambi PNSB ujejwe kuronsa abene gihugu ifumbire ku giciro kitavuna.
aho yabarihira ibice 40% nabo bakirihira 60% bisigaye. Imbuto nazo zari zo bibikira bakazihanahana, izindi bakazigura mu masoko abegereye, gutyo zikagenda ziratituka. Iyumvire nk'ibiharage jewe navutse ari byo batera ngaca nsanga nivyo bagitera nuko. Kubera iki? Yaratera ibiharage utwo ivyo yimbuye agaca kura ko twashira bashira mu gakarabo bagaca bapfuka. Urumva azokora asubira atera ivyo nyene. Azasubira kuri ivyo ziratere bikamara imyaka 100. Nimwiyumvira ahubwo no twararamba. Ku bitungwa naho vyagenda bivyazanya amacugane, aho wasanga amaraso yavyo agenda aratituka. Vyongeye kandi vyagenda birahura n'intambara igihugu cacu cahitiyemwo, bigatuma bigenda biragabanuka. Niho rero leta yafata umugambi wo guha ibitungwa bene gihugu biciye mu runani rw'abasangira urugendo mu iterambere, hakurikijwe urutonde rw'abiyandikishije, bagaca bavyitegurira, bagaca bagenda barabihanahana biciye mu kokoreranira. Kuva mu mwaka w'2015 gushika mwaka w'2020, leta yashishikaye iha abene gihugu ifumbire ku giciro kitavuna, ikaba yari yatanguriye ku matoni 6,000, aho hakaba hari mu mwaka w'2013 umugambi ugitangura. Mu mwaka w'2020 naho bari bamaze gushika ku matoni hafi 67,000, aho ni no mu gihe leta yari imaze gushinga ihinguriro ry'ifumbire FOMI mu mwaka w'2019. Iruhande y'iryo koreshwa ry'ifumbire, kubera ko isi yagiye iratituka, haciye hiyongera ko ikoreshwa gishwagara yo mu mirima. Ku kijanye n'imbuto, leta yarashigikiye ubushakashatsi, mbere harashigwaho umugambi wo kuronsa bene gihugu imbuto zirobanuye, aho twovuga na cane ibigori ku giciro naho nyene kitavuna. Mu bworozi, leta yashizeho umugambi wo guhindura amaraso y'ibitungwa biciye mu kubangurira ibitungwa ku rushinge, hampande yo kubibangurira mu buryo busanzwe. Harashizeho kandi umugambi wo kororera mu mpongore kugira ngo ibitungwa bireke kwireza ku misozi, gutyo amase ntasanzere mu gahinga, nayo akabasahiriza mu ikoreshwa ry'ifumbire y'ikizungu, kandi bigakinga n'indwara z'ibitungwa. Ivyo bigatuma umwimbu wiyongera, haba mu burimyi haba mu bworozi. N'ubworozi bw'amafi bwaritaweho. Nico gituma rero twebwe muri iki gihe tuba tuti Uburundi burya buhaguruke mu iterambere ry'ubutunzi. Guhera mu mwaka w'2020 gushika uyu munsi, leta yarushijeho kwitaho no gushigikira igisata c'uburimyi n'ubworozi, ibicishije mu guhimiriza abene gihugu kuja mu makoperative, gushira amatongo hamwe kugira ngo abarimyi barimire rimwe, baterere rimwe, gutyo bimburire rimwe. Ivyo bikaba vyatumye vyoroha kubakurikirana no kubaronsa ivyankenerwa mu burimyi n'ubworozi. Ico twahereyeko twabanje kumvisha abantu gukunda iyo suka, tubegeraniriza hamwe mu makoperative, kuko kuva kera narindi ikibiri nico cyonyene catuma uburimyi haba umwimbo munini cyane. Nico gituma wumva ngo nyamwigenda ko ntari miri mpeshe, bari babizi kuva kera. Ubu rero turabona yuko twaciye tuvuga tutireka duhindura ingendo, ntidusubire gukora ngo turiko turakorana n'umuntu umwe mu ntara, mu komine cyangwa ku mitumba. Reka ahubwo dukorane mu makoperative. Na hambere abanyagihugu bacu bavuga ati ko twumva ko leta koko idushigikiye, reka natwe amatongo yacu tuyashire hamwe
gutyo tuje mu makoperative duteze imbere iki gisata kuko turabona ko gifashwe mu mugongo bikwiye koko. Leta yarashizeho kandi kibandanya ibigo binini binini by'akarorero mu burimyi ibyo bise centre de rayonnement no mu bworozi ibyo yise centre naisseur. Leta yarashizeho kandi umugambi wo gukingira isi ndimwa mu kuyicako imikobeko ku matongo ashikana n'arenza amahegitari 2 yongera ihimiriza abarimyi kubyaza umusaruro igihe cici biciye mu kuvomera imirima. Mu bijanye n'ibiterwa njabukamazi mu ntumbero yo kugwiza umwimbu no gushigikira amakoperative, leta yaratanze n'ubu ikibandanya amatongo yo kurimamwo igiterwa c'ikawa, igiterwa c'icayi, igiterwa c'ipampa. Ivyo biterwa bikaba biri mu bizana amafaranga y'agaciro afasha leta mu irangurwa ry'imigambi y'iterambere ndetse agafasha n'abenegihugu mu vyankenerwa mu miryango yabo. Amatongo yari yicaye yaraye igihugu yica ariko arakora amakoperative akira murime kugira turime hanini twongere n'umwimbu uduge. Iruhande ivyo biterwa njabukamazi, leta yaratanguye umugambi w'irima ry'ibindi biterwa bishasha. Aha twovuga igiterwa ca mire, igiterwa ca orge, ikaba iriko iragarukira n'igiterwa c'ingano naco nyene gishobora gufasha mu kwinjiza amafaranga y'agaciro mu gihe umwimbu w'ico giterwa c'ingano wo kwiyongera. Ngo umwera uva ibukuru ugakwira igihugu cose. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yaragize uruhara ntangere mu ihinduka ry'igisata c'uburimyi n'ubworozi kuko yabaye imboneza. Ubu ca gisata bita ngo ni c'abakene banyarucari kikaba carahinduye isura. Ubu yaba abategetsi bakuru, abakozi ba leta n'abikorera ku gatwe kabo bakaba barijukiye ico gisata. Uko kwitanga kwa nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi kwibonekereza mu guhimiriza abenegihugu gukoresha imbuto zirobanuye biciye mu koperative Vaso, mu guca imikobeko mu mirima yiwe, mu kugira ikigo c'akarorero mu bworozi bw'inka centre naisseur, mu korora amafi, mu kurima ibizinu, mu kurima igiterwa ca mire, mu kurima igiterwa ca orge, mu kuvomera imirima. Ihangiro nyamukuru akaba ari uko atamazi yoba gipfa ubusa ngo agende atavomeye imirima. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi atubu twashitse mu bihe vyiza cane. None rero ubu twashitse mu bindi bihe vyiza cyane. Nkaba nshimira abarundi ko ubu bagize uwundi mutima wo kubona igihugu ko ari gwabo kandi aribo bategereza kucubaka. Jewe rero leta nkozi ndongoye nditwararitse yuko
koko tugwiza umwimbu ruciye mu burimyi ndakebura abarundi kuko leta tuvuze leta n'abarundi bose nuvuga n'abarundi bakora n'abarundi bumva neza igihugu cyabo rero indongozi ico dukora tuza turatanga intumbero kuvyo tubona twokora Umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije arashimiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi we yahariye uburimyi uyu mwaka w'ibihumbi 2022. Nabanza gushimiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi General Major Baris Ndayishimiye we yabonye yuko koko abarundi bamaze kuvuduka abarimyi bamaze kuvyumva ati rero kugira ngo ndabatera intege reka ndabereke ko nshigikiye iki gisata aca awuharira umwaka w'uburimyi murumva rero nagateka no kumukengurukira cyane ubwa mbere bwo arerekanye yuko umwuga wo kurima no korora ari umwuga w'iteka si umwuga wa nyarucari si umwuga ugayitse murumva rero no kumukengurukira ku kubera yateye iteka umurimyi yahaye aka novera uyu mwuga wo kurima Umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije ati ntambwe tugeze ko iradushimisha aravye aho twavuye naho tugeze turavye mu mwaka w'2025 kugeza muri 2022 ntambwe tugeze ko ni ndende cyane kandi ni nziza turakenguruka iyi ntambwe tumaze kugera ko yisemo tumaze gutera kuva muri 2005 kugeza muri 2022 utari impumyi ntiwovuga ko atakintu kiri ku rubuga none muri kazoza nyene icubahiro umukuru w'igihugu yifuza ko Uburundi bwoshika kuki mu gisata c'uburimyi ubworozi n'ibidukikije ibidukikije ndabwira objective muyandi amazi y'inzuzi z'Uburundi zose ategereza kuba limpide mu mvura objective amazi yose mu ruvyiroza ategereza kuba ruvyiroza n'uruvu amazi ari limpide kandi bigeretse imvura murashobora kuvuga muti ibi tuzobishika ko mu myaka 10 mu myaka 5 igikuru nuko baca gukora plan muvuga muti twe kugira tumenye ko bidukikije abajeje abaronema twakoze nuko tuzatona inzuzi zose ziri limpide tuzoca tumenya ko twakoze n'icubahiro ahimiriza bene gihugu babishoboye bose kwijukira amahinguriro mu gihe umwimbu uri kuragwizwa ndahimiriza abagwiza tunga abantu bafise amikoro mwebwe bize abize cyane cyane kuko nibo erega bize nyene kugira bacu ubwo bwenge twavuga ko bwo kurondera ingere itunga ry'igihugu riduga duhingure ibi abene gihugu bariko barayimbarimbura ibiraya kugira ihinguriro rihingura amafiriti none hagoye iki nakamashini uzana ugashira ngaho hanyuma bagaca bari mavyinshi kuko bafise aho bihingurirwa rero ncampimiriza abantu bose babishoboye gutangura kugira amahinguriro ugize amahinguriro duca tugira utuntu twavuga tuti novuga nti
ikibanza cyo kwegeranirizamwo ivyimburwa nk'ubu nko muri aka karere ugaje usanga ngaha baragize ahantu abarimyi biraya tubijana hajya novuga uhingura ibiraya azobisaga hajya ariho vyegeraniye umumva yuko nurufatangana umurimyi agacahura nuwegeranye ivyo bimbuye agaca bijana aho babihingurira bahinguye ubushora nawe acashora mu bindi bihugu murumva uko niko iterambere igenda kandi je nditeze yuko uwo muvuduko twavuye hasi twese atanumwe asigaye inyuma uzotuma Uburundi natwe tuvuga tuti ubu turahagurutse mu myaka mike tuze tubone abarundi nabo bafise ubuzima bwiza. Kugwiza umwimbu bisaba uburyo. Umukuru w'igihugu asaba amabanki guhindura ingendo kugira ngo aterere mu iterambere ry'igihugu. Urumva amabanki nayo tugira dutaye kuyigisha ingene akorana n'abantu babagwiza mwimbu kuko ubiravye amabanki nayo nyene ntaratagura iterambere umenga n'abantu badandaza amahera none ko badandaza amahera nivyo baraja kurondera isoko yaho bayadandariza barindira yuko umuntu ari babasagiye bari none umva arabadandaza umudandaje w'amahera arayatembereza kajiye abantu ati kora umugambi ndaguha amahera kora umugambi ndaguha amahera hanyuma uwo mugambi mugaca muwusangira mukawusangira ukujya urariho uko mwunguka uriha hanyuma umugambi ukazoba gwawe ivyo rero na amabanki niyo ataye gukora gutyo azoba atanguye nayo guterera mu iterambere ry'igihugu turondere ingene haba amabanki afasha abarimyi kandi aza ariko arakora kuko ndavye nk'ibanki yo gwaruka nivyo iri kwikoreramwo ibanki y'abakenyezi nivyo usanga iri kwikoreramwo Benedeye twaravuganye mu minsi za muzobona amabanki asigaye atembera arondera umuntu afasha ubu ntibari bwakanure. Muri kazoza umukuru w'igihugu ahanura iki abene gihugu? Urumva rutagira ahantu hereye ntushobora kumenya niyuje iyo tuja turahabona dukeneye yuko Uburundi tugira umutaha uburimyi uburimyi aribwo bwa mbere buzoteza imbere igihugu nukuvuga rero duhamagarira umurundi wese uwo ari we wese iwanyu hajya muhira fuma basutera iyo giginzuzi uzovuga uti nasoromye umusoma iwanje ukavuga uti mvume ntera kamwa itunda uca nkibungo rirande hajya ku rugo nubwo umwe wese umurundi wese abone akantu yakoze ntavuge ngo nzosuma vyose cyana kwijana aho yahagire nutwo nawe asoroma iwe ugatera ingundu y'igitoki iwanyu nta numwe adafise havuka iwabo ugatera ingundu y'igitoki ukavuga uti nanje nariye akantu kiwanje gutyo twese twimbuye tuza tugira umusesekara uwo musesekara rero none tuzokoreshe duca tushorehe mu Burundi ko twese tuzoba twariye none tuzoshora iwacu kandi duhivye tuca dushora kubashonje y'amahera y'agaciro muhara murondera mva makungu azobatanguye kwinjira duce rutangura kugura cya gitoro tudafise ngaha kice kiva mu burimyi nyene y'amabati yasima vyose bizoca biva muri uburimyi nyene nico twana ndababwira uburimyi n'ihinguriro ridahomba. Kazoza keza k'igihugu cacu twese tugafisemwo uruhara nako gahagaze ku burimyi n'ubworozi twunze urunani mu gukora nta nkeka wa munwa uzoronka ico ufungura na wa mufuko amafaranga ashafasha dukuye nyarenga nk'ibyo ribiko rirareba nayo ngirikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash. Inka imirima n'ibidukikije bizuka n'ibihugu bihoza abana ndikukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. Inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.